mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo agize imisi amagara yiwe yifashe nabi, icamenyekanye nuko ariko arakurikiranirwa mu gihugu ca Kenya mu bitaro bita Aga University Hospital. Umugambwe CNDD-FDD rero nta tangazo urasohora ubwire abanywanyi b'umugambwe ingene vyifashe. Ubu bose barabazanya bati mbega amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe yoba yifashe gute. Babigize ibanga, biravugwa yuko n'abamugwaje babatse amatelefone. Muca mwumva yuko ataho inkuru yova. Nkuko nabibabwiye, turamwipfuriza yuko yokira. Kubona batashimye kubivuga kumbure hariho igituma. Ejo ntibaze babwire abanyagihugu ngo umutima wiwe wahagaze nkuko babivuze kuwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ico tumaze kumenya coco nta n'abantu bemererwa kuja kumusuhuza. Bikumvikana ko amagara yiwe ashobora kuba yabandanije aremba. Uno musi rero mu nkundire ndabatembereze gatoya ibitaro arimwo. Ibi bitaro bavyita Aga University Hospital. Ni bitaro vyatanguye gukora mu 1958. Ibi nivyo bitaro biza ku rugero rwa mbere mu gihugu ca Kenya. Ni nkuko twovuga Shuk canke Hôpital Universitaire Rw'akarede do Kamenge. Iwacu Hôpital Rw'akarede, ibitaro vya Rw'akarede niyo vyari bikwiye kuba ibitaro vy'akarorero. Aha rero ngaha muri Aga aha niho abagwayi canke abaje gusuhuza abagwayi barindirira. Aha murabona ko ari kuri reception. Ni bitaro vyiza cane. Aha bariko barerekana aho bagirira ivy'amaradiography canke vya scanner. Voilà, murabona yuko bifise ubuhinga buteye imbere cane. Endoscopy, ibintu vy'amaphysiotherapy, muca muvyumva aho, muca mubibona. Ayo n'amajambo abaganga bakunda gukoresha je ntimumbage. Gora ibitaro vy'isuku, ibitaro bimeze neza bisukuye. Ibi rero akenshi abategetsi bacu iyo bagwaye ntibaja muri Rw'akarede, ntibaja muri Prince Regent Charles, ntibaja muri Prince Louis, ntibaja muri Hôpital Militaire, baca bafata indege bakiruka ngaha. Murabibona no kuri kw'Imana ko ari bitaro bimeze neza, ni bitaro bisukuye. Aha rero niho umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ariko arakwirikiranirwa. Ngo ibi bitaro bifise ibitanda 254. Muri ibi bitaro barigisha, no kuvuga ngo hariho secondaire y'ivy'ubuganga, hariho na kaminuza y'ivy'ubuganga, bahagirira ubushakashatsi kandi ngo hasanzwe hariho n'aba specialist, abahinga, kuvuga ngo abaganga b'abahinga. Nkuko hari abahinga nyene ngo barafise ubuhinga, barafise na kimwe bita telehealth service. No kuvuga ngo barafise bwa buhinga gushobora kuvura umuntu bafashijwe n'abandi bari kure. Dufate ugwariye nko muri Kenya muri ibi bitaro, ugasanga uri kuvugwa n'umuganga ari muri Amerika, nico bita telehealth service. Barafise nico bita digital diagnostic service. Aha naho barashobora kugukonsulta, barashobora kukugirira consultation uri kure. Voilà, uri mu bindi bihugu wo bahagirira consultation hanyuma bakaguha amaresulta. Urumva yuko bateye imbere cyane. Barafise cardiology canke igisata kivura umutima, igisata kivura manere. Barafise igisata gikora abantu ico bita surgery. Barafise pediatry, igisata kivura abana,
n'ibindi byinshi. Murumva nyene ko ari ibitaro vy'akarorero. Twakuze twumva umuntu yakomeretse cyane, umuntu agwaye cyane, bavuga ngo yagiye kwivuriza muri Kenya. Murumva yuko bamutwara muri ibi bitaro. Ibitaro murumva yuko byatanguye kera, birafise rero ubuhinga mu vyo kuvura. Navuze karabihira abantu bamwe bamwe, kandi nari nzi yuko kababihira, ariko nubu reka ndagace ku masonga naho nagasubiramwo kose. Abategetsi bacu ntimubona ko bikunda mwebwe, naho bafatwa n'inzoka canke bagafatwa n'umusonga baca baruhukira muri Kenya. Ibitaro vyacu ugasanga ntibigira imiti, ibitaro vyacu ugasanga vyarononekaye, ibikoresho vyononekaye ntivyasubirizwa, abanyagihugu bato bato baje kwivuriza muri ivyo bitaro voilà bakabura abaganga babavura. Kubera iki? Abaganga bariko barigira, bariko bagenda kubera iki? Bariko bagenda kubera bahembwa rumwe, ugaca usanga bagiye gukorera muri ibi bihugu nyene aho bafata neza umuganga, aho baha agaciro ubuvuzi, aho baha agaciro umuganga. Umwene gihugu nawe nguwo arasinzikaye, arabuza imiti muvura, arabuza abaganga bamuvura. Kubera iki? Amahera yari kumuvura yagiye he? Yagiye mu mifuko ya ba bategetsi nyene. Biyubakiye amazu yabo, umunyagihugu ariko araguragura yabuze n'umuti. Voilà. Ubutare bw'ikabarore twufata amahera yakuyemo yose tukayegeranya. Uburundi bwose akuvaka rugo. Twose yakuvaka twabuze igitoro. Twavaka twabuze umuti. Twavaka twabuze umuti. Twavaka twabuze umuti. Twavaka twabuze umuti. Twavaka twabuze ibarabara. Burya butare bw'ikabarore bari kubaka ibarabara ryo Bujumbura gushika ikabarore. Mugabo yagiye hari mahera. Twovuze ko twabuze imiti, twovuze ko twabuze ubuvuzi, ko abaganga bariko bigira hanze. Vyoshobotse? Ayo mahera yibwe n'ayabandanya yibwa niyo yobikoze vyose. Mugabe ubu turabura imiti, turabura icepfo ca ruguru. Voilà, mugabo abategetsi bobo yaniha umutwe agaca yifatira indege akicomokera kwivuriza he? Hariya muri Kenya, hariya mu Burusiya, hariya mu Buhindi. Voilà, naho bamwe bavuga ngo mvuze ibi bintu ngo ndi umwasi w'igihugu, ngo voilà, ngo ndiko ndavuga ibidakenewe. Ibaze nawe aka kantu none ukabona gutega muta. Murabona yuko dukwiye kwisuzuma, turakwiye kugarukana umutima w'ugukunda igihugu, kuko ikintu tubuze twebwe abarundi, tubuze patriotisme. Turasubiye kwipfuriza umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD gukira. Reka ndangirize ngaha, nimwibagire kugira subscribe. Ahasigaye reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.